Shalom shalom bakunze ijambo ry'agakiza TV aho muherereye hose reka nsire ko meze neza bwake canke mwiriwe neza bivaye n'amasaha murabe ikiganiro cacu abagwaye abari mu bibazo bitandukanye mwizere yuko Imana igiye guhindura ibihe vyanyu kuko niyo imenya igikwiriye ku muntu. Uyu munsi nkaba nabazaniye umutumire afise intahe afise aho Imana yamukuye nta dici ndi muvugire ariko reka ndamusabe yidondoye. Abanyita Yumuririmvyi Jama. Niyo mazina yawe n'abavyeyi? Wavukiye hehe? Wavukiye mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo. Uyu munsi tukujya nkuzi nk'umuntu ukijijwe ariko ubwa mbere siko wari uri kubera hari ahandi hantu twigeze guhurira urabizi. Hari izina yigeze kubukoresha kera. Byagenze gute ngo uhindurirwe amateka? Izina narisanzwe ndi umuririmbyi. Izina banyita iyindi. Kandi n'ubu ntaho riraja iyindi ndacagiye yitwa abantu benshi baracari impamagara. Uretse ko navuze amazina y'abavyeyi ariko iyindi riracahari. Kandi nibaza ko ibyabaye ntivyahinduye izina. Byahinduye jewe. Wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ryari? Zari tariki zitatu z'ukwa gatatu 2020. Bavuga ngo iyo umaze kwakira noneho nivyo iyo umaze kwakira canke kwimika Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ubicaremwe gishasha. Hari uwo wari uri kera hari uwo uri ubu onye. Shaka utubwire gatoya kuri wowe wa kera. Kuri je wa kera ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo kera ngo twari tugipfuye. Ngo twari tugipfuye ngo twishwe n'ibicumuro byacu. Ngo ariko ngo Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Amen. Bivuze ngo ntaravuka ubwa kabiri. Nkiri uwakomotse kuri Adamu. Novuga ko nari napfuye kubera ko navuye muri Adamu mfise ijya kamere ya Adamu. Ariko maze kuvuka ubwa kabiri. Arico bita kwakira Yesu nubwo atari ivyo. Je maze kuvuka ubwa kabiri nkizera Kristo. Niho nashoboye gucika icaremwe gishasha. Nkakira ubuzima bw'Imana muri jewe. Nkitwa umwana w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bivuze ngo ico gihe nari umwana wa Adamu ariko ubu ndi umwana w'Imana. Caremwe gisha. Hari shaka umbwiye ntiwashotse ubatizwa barakubwiye ubutumwa byagenze gute? Kweri si wari urimo byabigoye cyane? Kubatizwa nyene tu biri simple. Nubwo nyene bikenewe. Kubera umubatizo wave suwo mu mazi. Umubatizo wave nuwo mpemu yera. Kubera ko Yesu yaje babatizwa, Yesu yaje Yohana batiza. Ariko hari ikindi gikorwa Yesu yaje gukora. Nico kindi gikorwa yaje gukora nico nkenegwa. Naco naragikoze nico camvyaye nico gituma nshinga nkaye ko ndi umwana w'Imana. Kera nyene hari kera nyene kandi ubu ndisharime kitagira kahise. Ndisharime kitagira kahise. Ndi mu buzima bushasha nyene natanguye iyindi nzira. Bivuze ngo umbajije bya kera sinariho. Kubera urumva itariki yanje navutse. Itariki zitatu z'ukwa gatatu. Ariko buri muntu wese afise kahise. Mfise kahise ariko sinkunda kukiyumvira ko cane. Kubera ko sinari n'umuntu ariho deja nta buzima nari mfise. Ariko kuva nakiriye ubuzima ahubwo hari ibindi byinshi nobwira abantu kugira bibafashe kuko sindi ngaha sinaje imbere ya kamera kugira ngo mbwira abantu nahora nduyu kuko nashovye bafasha. Ariko ico bafasha no kubabwira ubuzima nakiriye kugira ngo nabo bashobore kuba bobwakira. Kubera ko intahe zatwaragiye hariya twaciye muri ibi tacho zofasha umuntu na gatoya. Kubera benshi bafise intahe zitandukanye nta muntu n'umwe adafise kahise. Rero kahise ni gakenewe ahubwo harakenewe iki kintu. Kubera ko nje ngaho cumengano wanje nka jewe sinobona nje imbere ya kamera ariko kubera ko naje hari cyanzanye buri numva twoganira kuco nabacitse kugira ngo abandi batahura ubuzima nakiriye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ivyambere inyungu vyambere uruhombo ubu bimbere uruhombo kuva maze kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Hari igitangaza Imana yagukoreye kuva umaze kwakira umwami Yesu?
oya ni byinshi kuko ushaka kutubwira nka bitatu muri byinshi wabonye kuko iby'Imana ntawe uvuga ngo abimare no kuvyuka uri muzima ni igitangaza. wari jambo waruhereye ko ngo ivyambere inyungu ngo bimbere uruhombo kubwo kwakira canke kubwo kwizera umwami Yesu. Ijambo ry'Imana niryo rivuga nyene ati ibyahora ari iby'ubwiza ibyahora ari byiza kera ubu ntibikiri byiza ntibigifise ubwiza bwa bundi ntihenze bengana Pawulo yabivuze kuko haje ikindi cy'ubwiza kibiruta. Bivuze ngo ikintu kiba ciza hatarazi kigisumba hamaze kuza ikindi cya kintu kisha citwa kibi. Rero uvuze ngo intahe yandi ibintu byinshi je intahe ya mbere nuko mfise intahe y'Imana nye intahe Imana ishobora gushinga ati jewe nanje hari ikintu nakoze canke hari ikintu mfise niyo nanje ntahe mfise nayo niyi nukuba mfise ubuzima bwayo muri jewe niyo ntahe mfise yonyene ibindi byose byagiye birakurikira bifatanye niyo ntahe Imana yashize muri jewe. Yo gusa naciye mu bintu bitandukanye narabonye ibitangaza byinshi narabonye Imana ingirira neza mu buryo bwinshi kandi jewe iyo hageze kuvuga ibitangaza by'Imana numva umenga rega nta nguvu nyinshi byatari no bishiramo kubera ko mu bisanzwe Imana ni kumeze Imana isanzwe igira neza Imana isanzwe tugirira neza si jewe gusa n'abandi benshi abantu bose Imana irabitwararitse irabitayeho. Rero ahubwo muri gihambaye cyo kuvuga ngo iby'Imana yakoze kuko Imana isanzwe ikora byiza mu bisanzwe kuko tuvuze no gutwusanga abantu bose mwibarabara tubabajije bo tubwira iby'Imana yabakoreye ariko jibe ikintu hanini bavuga ko Imana yankoreye gikomeye nuko mfise intahe yayo muri jewe nuko mfise ubuzima bw'Imana muri jewe kuva aho nemeye kuvuka ubwa kabiri nkakira ubuzima bw'Imana hari ikintu gifatanye n'Imana kuko bavuze ngo kwitwa umwana w'Imana ico kintu shonyene kuri jewe ni ikintu shagutse ni ikintu kinini gose bivuze ngo umwana w'Imana nuko nsangiye ubuzima n'Imana ibigize Imana nivyo bigize jewe urantaho ibigize Imana nivyo biba bigize jewe. Yesu niyo yabwiye Nikodemu yari karamubaza ingene yoja mu bwami bw'Imana ashamubwira ati kugira uzoje mu bwami bw'Imana utegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ko kuvuka ubwa kabiri rero abantu benshi baciye batahura ni mu mazi kuko ujye yari umukuru yarasanzwe ari sinzi nka musenyeri dufate nk'uko musana mu rushengero rw'abayuda ariko yari yarabatije yari umuntu arongoye abandi mugabo aramubwira ati utegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Rero yarashatse kuvuga kugira uzoje mu bwami bw'Imana apana mwijuru kugira uzoje mu bwami bw'Imana utegerezwa kuvuka ubwa kabiri yani ni nk'uko atawuduga atari wamanutse bivuze ngo orindira gato bivuze ngo kugira uzoje mu bwami bw'Imana utegerezwa kuba ufise ubuzima bw'Imana kameremere y'Imana. Itandukaniro rihe hagati y'ubwami bw'Imana no mwijuru itandukaniro rihe itandukaniro ya mwijuru kuko itandukanira mu bwami bw'Imana no mwijuru sico kimwe. None gato wewe ku bwawe Imana iba Imana sinavuga ko iba mwijuru kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ngo iri hejuru y'amajuru kandi mvuze ngo Imana iba mwijuru kandi ariyo yashizeho ibintu ariyo yashizeho ijuru n'isi noba mvuze ibintu bitari byo ariko ijambo ry'Imana aho riri uno munsi uko ndavyemera nuko Imana iba muri jewe. Shaka dutandukanirize ubwami bw'Imana n'ijuru. Ijuru ni iry'Imana yaremye ariko ubwami bw'Imana ni dimension niko no bivuga dimension y'Imana ni kibanza kanaka. Turi mu bihe bya Pasika baravuga ngo Yesu amaze kuzuka yurira mu ijuru yicaye iburyo bwa Se. Noneho ukaba uri kumbwira ngo ijuru sico kimwe biratandukanye n'ubwami bw'Imana biragoye gutahura. Je ngaha ndi mu ijuru canke ndi mw'isi? Of course ndi mw'isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twicerekanye nawe iburyo bwa Data jewe na Yesu na Kristo nicerekanye nawe none ndi gusa ijuru nuko biyumviriye ni hariya kubera ko impamvu Yesu yagiye aduga kwari kugira kubera ko abantu byari bigoye ko bizera babonye agiye nk'ariya bari bava bamurondera bibaza ngo ujya muntu yatubeshe vraiment
ntaho yaroye mutubarize nko mu bindi bihugu mugo impamvu yagiye hejuru nuko yarazi yuko atawundi muntu ashobora kujayo ngo aje kumurondera baravuga ati nyene atuza mwijuru ni nkuko bavuze mu kuzimu si hariya kubera ko wowe wimvye ntiwoshikira mu kuzimu ni gusa ni ibintu by'impwemu gusa nuko kesho utabitahura kandi ubuzima nyene n'ubw'impwemu n'umuntu n'impwemu ni nkuko rero mvuze ngo nicarikanye nawe ahantu ho mwijuru iburyo bwa data cyane nje ndi mwijuru kubera ko Kristo ari muri jewe nanje nkaba muri we nimba tugatahura kumwe ari muri jewe nanje nkaba muri we bivuze ngo hari ni hondi nanje hondi ni hari basi ugomba kuvuga yuko ijuru ritabaho ijuru habaho amajuru ijuru ritabaho ijuru rirabaho yeah ijuru rirabaho ijuru hari abamarayika abantu benshi hariho n'abagiye badapfuye usanzwe usengera he je nsenga muri Spirit Garden yeah hari etape ugenda ucako iyo uri mu nzira y'agakiza hari bigenda bikugora se tubigenda bikunaniza mugabo icyo dushimira Imana nuko hariho umuntu yaradufasha gusemonta yadufasha kuduga guca mu bya bibazo duhura navyo kugira ngo tubone aho tugomba kugera mu bijyanye n'agakiza we byagiye bikugendera gute tanki wari ugitangura gukiza jewe gusa hari ikintu kimwe nk'ibijamwo kubera ko je sinkunda kubamo umuntu nk'utabirimo sinkunda kubamo umuntu nk'umufana ibintu ndabibamo bya vrai maze kukizwa ariko ndabivuga uko niho nagerageje kuraba ngene no kwiga ibintu bimwe ndabikurikirana nyene by'ukuri kugira ngo menye by'ukuri ikintu nakiriye menye by'ukuri ikintu nakiriye kandi ruhande y'ivyo mfise naye nyinshi maze kubona abantu benshi bakira maze kubona ibintu byinshi bigenda neza maze kubona nyene nk'uko Imana iri muri jewe maze kubona ibintu byinshi nyene ariko ikibazo abantu kenshi dukunda kugira nuko twumva umenga kwakira Yesu canke gukizwa guhindura idini ngo ubukijijwe ngo ibintu byose biba bibaye ariko usanga umuntu abaye mu idini reka ndabivuge mu idini akahamara imyaka 5 imyaka 10 imyaka na grippe vraiment ikimumerera nabi umwana w'Imana umuntu afise ubuzima bw'Imana muri we ugasanga muhira ibibazo n'ibibazo kavuga ati none bya vrai Imana uri kurakorera Imana uri kurasenga bya vrai n'Imana nyene nzi ntaho rero ni byiza ko tumenya ubuzima butwerekeye kuko benshi baratubeshe bakaca baguma batuzana hahandi kumwe wagomye ushaka kumbwira ngo mushinga intahe y'ibyabaye ntaco byofasha ahubwo iyo mbaza ati ni ikihe gikorwa Yesu yakoze kubera nico abantu bakeneye nico abantu bakeneye kumva nico abantu bakeneye kumenya tugira ko nanyisho ndakwishura ni ikihe gikorwa Imana yakoze igikorwa Imana yakoze kirakomeye gose ndiko ndanakivuga jewe ibyo ntwara amasaha menshi ariko reka ngerageze mvuge kubera ko nuko Kristo tutamenye uno mwanya turizera yuko Adamu yatumye ibi byose biriko biraba biba turizera ko Adamu ariwe yatwandukije urupfu yatwandukije gusragoringa guca mu bibazo bitandukanye ariko abantu hano duhagaze ntidutahura ko Yesu hari igikorwa yakoze kugira ngo adukize bijya byose byavuye kuri Adamu kugira ngo tubeho twidegembya tubeho ubuzima bw'Imana by'ukuri rero ikintu Imana yakoze kubw'urukundo nyene Imana ikunda umuntu kubera ko umuntu yari ntumbere y'urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko aronke ubuzima aronke ubugingo budashira ubugingo budashira nabwo ni ubuzima bw'Imana ubuzima bw'amaho rero icyatumye Imana itanga ujya mwana wayo kwari kugira ngo kuko Yesu niwe yaje avuga ngo ni jewe giti c'ubugingo bivuze ngo ibakwe Adamu yahushije kujya kuri ca giti c'ubugingo cari muri rya tongo uno munsi nibyo twebwe twahawe kugira ngo twebwe twakire buryo buzima bw'Imana rero iyo wizeye Kristo bivuze ngo ucuvuka bwa kabiri ukitwa umwana w'Imana rero nta kintu gihambaye nko kwitwa umwana w'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko ngo gukoroka kumwe cyangwa kutumvira kumwe kwatumye benshi bacika abanyabyaha niko kumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotse rero icyo gikorwa cyatumye twebwe tutoshobora kubera ko benshi twarakora uku tukambara ndende tukagerageza tukambara amakoti tukagirana kugira ngo turondere kugororoka
ariko ijambo ry'Imana cyo tubwira tuko no kugororoka kuva kuri mwebwe no kugororoka kwanyu mwirondereye ariko kugororoka nyako kuva ku Mana. Rero ikintu Imana yazanye yashatse kudusangiza ijya kameremere yayo kugororoka kwayo uko Imana imeze aba ariko natwe tugira. Rero icyo gikorwa gica mu mwana wayo kubera ko abantu benshi barakunda kwihenda ngo Imana kuyisenga ni bon ariko kode canke ibintu byose byugariye mu mwana kubera ko Imana yafashe ubuzima umuntu akeneye icibishira mu mwana wayo kugira ngo umwizera aronke burya buzima aronke burya bugingo bw'Imana. Rero abantu benshi bari ku Mana cyane ari wambajije ngo kubera iki ngo muhimbaza Yesu kubera iki mugira nuko ni Imana yarahaye kijya cubahira umwana icifata n'ubuzima bwayo gutanga mu mwana kugira ngo ushikene burya buzima bw'Imana abutore mu mwana. Rero ni izina rihambaye si izina rya Yesu kubera ko ba Yesu bariho benshi. Igihambaye ni kijya kintu cari gitekeye muri irya zina ni cyo kwitwa umwana w'Imana kubera ko nisho abantu benshi bakritika n'abafarisayo n'abandi ni gihambaye no kwitwa umwana w'Imana. Rero je nitwa umwana w'Imana vraiment ndumva ko ni ikintu gihambaye gose. Ivuze ngo izina rihambaye si rya Yesu umenga uvuze nawe ukuntu sinzi. Yesu mvuze nabi ko Yesu mvuga nabi. Hariho ba Yesu dufate hariho abandi babitwa ba Yesu si bon ni bon gusa Yesu tuzi kandi na Yesu yaje hari abandi bitwa ba Yesu ba Yeshua bisikura Yesu bariho si izina rya Yesu ahubwo ni kijye kintu gitekeye muri irya zina kuko izina abamarayika batigeze bahabwa ijambo ry'Imana niko rivuga ni izina ryo kwitwa umwana kuko Yesu gihazuse niho ijambo ry'Imana yavuze ngo Imana niyo yavuze urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye bivuze ngo imuhaye izina abantu bose itahaye ibindi bintu byose no kwitwa umwana wayo gusangira ubuzima nayo. Rero Yesu rirya zina ego ni bo ariko igitekeye muri rirya zina nico gihambaye nuko yari umwana w'Imana. Okay umeka kuraba log ntiyogwa kukijijwe umeka kuraba ukuntu wimereye like ukuntu wambaye ni kihe kintu wavuga ku bantu barabira inyuma log y'umuntu bakamujajinga inyuma bakamubonera ibyo yizera inyuma haku vugana nawe. Ari rako kantu nyene karagize abantu benshi barakunda kukaraba ariko ntibazi yuko Imana Yesu niwe yakoze ikintu kingyohera kingyohera cyane yongeze hajya ahantu ndumva ndavuga ati wow Yesu yafashe hariho imigenzo y'abantu bagira kubera ko ndika ndakwereke dufate nk'ubu umumama ngaha mu Burundi yikwije abayambaye imvutano ariko umumama wo muri France nibaza ko atawo yikwije ntaba yambaye imvutano. Rero abantu zo turatandukanya imigenzo canke imico y'ahantu n'ibintu by'Imana. Rero Yesu niwe yashatse kubishira ku iherezo nuko abantu batabitahuye. Yesu yafashe ikintu kimwe ari imigenzo abayuda bari bafise yo kwiyeza kugira ngo baje imbere y'Imana bambare ibimesuye bakarabe boge ku birenge. Rero Yesu acarafata ya mazi bakarabamo igihe agiye umugeni bw'ikana mu bugari acarafata ya mazi bakarabamo bavuze ngo inzoga yaheze canke umuvinyo waheze aca babwira tumviriza rero nimwuzurize kwayo mazi nyene nimwuzurize kwayo mazi nyene bahijije kuzuriza ya mazi bakarabamo amwe bagira nyene y'imigenzo avuga ati okay rero mwebwe ni mundahe mushira umuntu atereka urantaho amazi bakarabamo bakoresha mu kwiyeza urabibona abantu mu kwinjira ni ntango zabashira impande y'umuryango hunga kugira ngo bakarabe binjira. Yesu niwe babwiye ati numumene ajya amazi kugira ngo mushiremwe yandi meza yababwiye ati nimuzurize kwayo nyene ikintu yarashatse kubereka niki yarashatse kubereka kuko je ndisiri basi tubigire ibintu bisanzwe ndizera ko nabandi bantu baje mu rubanza nyuma yo kugira bike umugenzo wari w'abayuda bategerezwa kwinjira bakaravye bivuze ngo baje bose baje mu nyuma binjiye badakaravye kubera ko yami bindi bakarabamo yari yahindutse umuvinyo. Rero ikintu yarashatse kwerekana ivyo bintu mwe mugira byo kwiyeza ngo nambare ngo nambara agashati nsobeke kugira ngo mboneke ko nkijijwe ngo nambare ndende canke nitwara uku nitonde babone ko nyene mvuga uku. Yesu yaraje ngo ati je nzofata ujya muntu w'indani
ujya muntu w'indana abantu badaha icizere ujya muntu ataboneka ujya muntu atamuntu atakintu na kimwe ndamufate ndamuhindure umuntu nyene Imana ishaka cyangwa ikintu c'ubwiza kirengeye acafata ya mazi bakarabamwo abari acahindura umuvinyo kugira ngo ashire kwihereza ivyo bintu kubera ko ikintu abantu bajija nuko je nk'inyambaro ntasho bitwaye Imana ntiri muri ibi ntiri muri ibi Imana burya hari ikindi kintu ikora ni nkuko Adamu yarapfuye kandi agenda kuko Imana ntibesha Imana yavuze ati niwajya kugira ikijya gituzopfa mugo ntibatwereka yapfuye yarapfuye hari uwundi muntu w'indani yapfuye nuko bivuga rero baribesha ibintu by'Imana si nyambaro kandi Yesu ntiyaje kugira ngo abantu bahindure inyambaro bahindure inyimosho bahindura amaru ivyo Imana yari gufata ati reka dukureho amasaro reka dukureho inganda zikora impuzu ngufi hamwe ibintu bitora umurongo abantu baronka gakiza. Reka ndagushimire kuba wemeye twagutumira maze ukaza gufasha gutahuza benshi ndizera ko hari umwe canke babiri bumvise inyigisho zawe biba biryoshye cyane bumvise nk'umuntu w'umujene ariko ashingira Imana intahe nk'uko kuko n'ibintu bikunda kuboneka gake. Uwiteka Imana guhezagiye sinzi ko wogira ijambo ubwira abakunzi bacu. Merci beaucoup murakoze cyane jewe nyene niyo gituma nagumye ndankwiye ku tuntu tumwe ari ikintu nari nshaka kuvuga hanini jewe igikorwa nkunda kuvuga igikorwa Imana yakoze kurusha jewe ibyo naciyemo kubera ko ibyo naciyemo ntasho byafasha abantu ariko igikorwa Imana yakoze jewe ndumva ko gihambaye. Rero ikintu ngomba kubwira abantu ni kimwe kandi mumfashe mu ntizaka kanya ikintu ngomba kubwira abantu ni kimwe ntituje ahantu duhendwa n'isi cyangwa duhendwa n'abantu bita abakozi b'Imana canke iki bose ntibari ko batubwira ukuri kubera ko birababaje je haragira igihe nkumva gahenda ndiko ndaraba abantu ndiko ndaraba ubuzima abantu babayemo ariko abantu bakabagumiza muri vya bindi kubera ko bariko batwereka ahantu batunaniza je nigize kubaza umupastor umwe tinone ukuri iki kugira nzoje mwijoro arambwira wowe itondera ivyagezwe gira ibintu witonda ibintu byose bijya abantu bose bavuga cyarambwira ati nico conyine cyo tuma noja mwijoro ego nta kindi kintu gihari cyarambwira ati none n'amadini hajya ahantu wigisha muri rya rushengero rwawe niko nabo babwira niyo nyigisho niko dutegerezwa kubabwira none vya vrai bivuze ko Yesu rero yapfiriye ubusa nimba jewe ko hari ukuntu kundi ngomba kubikora kandi Yesu yaje no mundi tugwana tubikora bajya abantu bivuze ngo Yesu nta kintu kimwe yakoze ngo yangurumva ngo Yesu yarabikoze mu gona bwo yatumva none je namadati none ivyo mbwiye ukora nawe ivyo mbwiye nitondera nawe urabishoboye namadati ivyo mbwira nitondera canke ibyo tuma nja mwijuru nawe urabishoboye arambwira ati no ngurumva ngo Imana ukuntu nambwira ati none kwanza mwijuru hazoje abanyabyaha canke abagororotse arambwira hazoje abagororotse cyane mbanza none uri umugororotse ngo je sindi umugororotse cyane mubwira ati bivuze ko uri kurabesha abantu nimba mwijuru hatazoje abanyabyaha we nawe ukaba wemera ko uri umunyabyaha bivuze ngo nawe mu bazoja mwijuru nturimo bivuze ngo nawe uri kurereka inzira nabo nyine uri kurabazimiza acambwira ngo oya ngurumva ngo mwijuru ngo Imana ngo izobiraba ati nta nizobiraba none ivyo utazi gutubishingira intahe. Rero ikintu agomba kuvuga ni iki turiko turaraba ibikorwa byacu turiko turabona ko Yesu vraiment yafiriye ubusa ariko Yesu hari ikintu yakoze gihambaye kuko twibuke jambo yari Imana jambo niwe yafashe ava mu kibanza c'Imana ari kubumana azafata ishusho y'umuntu gihe kibanza c'umuntu amaze gufata ikibanza c'umuntu kwari kugira ngo acungure abakorokeye muri Adamu. Imana ikintu yaciye ikora n'igiki nkuko twese twari muri Adamu Adamu akoze icyaha kitwandukira twese uno munsi turi inzira karengana zikutumvira kwa Adamu urantahura tumaze kuba inzira karengana zo kutumvira kwa Adamu Imana kubwira ukundi kunda umuntu kiravuga ati reka ntanga umwana wanje aze mu kibanza c'umuntu kugira ngo acungure bajya abantu acafata ishusho yambura Imana yafata ishusho y'umuntu
Yesu acarakosora ibintu byose wa muntu yashiraho, ibintu byose byagezwe arashira ku iherezo, icyaha arashira ku iherezo, n'urupfu ararukura ku ngoma. Ariko abantu bariko batubwira ngo tugwane n'ibyo bintu, tugwane n'intambara yahetse. None bashaka tugire gute? Bariko batubwira tugwane n'ibintu Yesu yakoze. None tuzogwana navyo kugera ryari? Ikintu ndakunda ikintu kimwe. Muri 2 Corinthiens 5:21. Niho havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we ducike ukugororoka kw'Imana. Bivuze ngo nimba Imana ishobora gufata umuntu atagira icyaha ikamuhindura icyaha, bivuze ngo icyaha si ikintu umuntu akora. Nimba yavuze ngo ducike ukugororoka kwayo, bivuze ngo ukugororoka nako nikuzanwa n'ibyo umuntu akora. Ahubwo kugiye nyene twisanze turi abanyabyaha ata kintu turakora twavutse tugifise, niko no kugororoka tuzokuronka muri Yesu, bitavuye ku bikorwa twakoze. Rero jewe ikintu shira hejuru nama mvuga ni igikorwa Yesu yakoze. Ivyo bikorwa nakoze jewe nakoze ivyo ntibirimwo, n'ivyo abantu bakoze ntibirimwo, ariko igikorwa gihambaye ni igikorwa Yesu yakoze. Yesu ntiyapfiriye ubusa, yapfuye kugira ngo twidegemvye, yapfuye kugira ngo ntitube tugikandamizwa n'ingwara, yapfuye kugira ngo twebwe turonke ubuzima bw'Imana, turonke ni sinzi nitikiye kuja mwijuru ko yavuze ngo ni jewe nzira. Ariko abantu barashariko barakora kugira ngo bazoshike kw'ivyo. Rero nico novuga, Yesu ntiyapfiriye ubusa, bifo ko barondera ubumenyi, barondera ubuzima, biraryoshe gose. Ngo jewe ndiho nta bwoba bwo gupfa mfise, kubera je sindi mu bagipfa, urupfu nari gupfa Yesu yararukosomye. Ndi mu bafise ubuzima bw'Imana, ndira ati igikorwa ca Yesu. Yego mwaraheze gose. Mwakoze cyane. Namwe mwakoze nyene kuniyumvirako. Reka ndabashimire mwe mwahisemo canke mwarongowe no kuraba ikiganiro. Twizere yuko Imana yubatse imitima yanyu, yabafashije gutahura, kuko nk'umwana w'umuntu yabigoye gutahura, ariko iyo ufise mpwemu yera muri waragufasha gutahura. Mwakoze cyane.